bwiwe bwari bugeze kure na bamwe barugwanya barayebemeye. Ubwo n'urumuri rw'amahoro rwari ruzindutse rumurikira ibikorwa by'iterambere kuri uyu wa kane igenekerezo rya 2 Gitugutu 2025 muri komine Ruyigi na Butaganzwa, rurongowe na Buramatari wa Buhumuza ari kumwe n'umukuru w'ishirahamwe ry'intwara rumuri n'izindi ndongozi. Ubikogwa wamurikiye kwahereye ku mutumba wa Rukaragata, aho indongozi zitandukanye zifadikanije n'intwara rumuri ndetse n'abene gihugu mu gusasisima no kubaka umugendo utwara amazi ava ku mabati ku birasi by'ishure shingiro rya Nyamutobo byubatswe n'abene gihugu bari kumwe n'intwaro. Urumuri rw'amahoro rukaba rwaciye rujanwa muri komine Butaganzwa, aho nyene mu ntara ya Buhumuza, aho rwamurikiye ibikorwa byo kubaka no gusakara inyubako y'ikigo cyo gusomeramwo ibitabo biblioteke ku mutumba wa Muriza. Aho segwaca kabaya karyo ku ndongozi zitandukanye gukorakora urwo rumuri kugira ngo baze babitara ryabo barongoye mu bikorwa by'iterambere. Buramatari w'intara ya Buhumuza Denise Ndaruhekere asaba indongozi muri rusangi kuba umuco imbere yabo zirongoye. Akaba kandi yahamagariye abanyeshure kwiha ihangiro bakiga barihaye ico bazoba muri kazoza. Ndabahamagarire gukunda ishure, mukunde kwiga, mwige mudakebaguzwa, mwige mufise intumbero. Wari wese yihangiro nkuko n'igihugu cihaye ihangiro, namwebwe mwihangiro mwiga uvuguki nifuza kuzobiki wiyatureko neza, kuko utiyaturiye neza ntawundi azokwaturira neza, ariko wiyaturiye neza n'Imana ikihezagira ivyo wiyaturira. Muravyumva gwaruka? Muravyumva? Mwihe ihangiro uvuguti jewe nifuza ko ninaheza amashure nzobiki. Ntutinye kuvuga ico wiyumvira, ntutinye kuciha kwihangiro nico Imana iheza igahezagira. Mu gisata c'indero, urongoye ishirahamwe ry'intwara rumuri umushinga amateka Epipode Baranyikwa yakeje iyo ntara kuba babaye aba mbere mu kibazo ca leta cyo mwaka w'icenda, yongera arakeza abajejwe indero hamwe n'abarongoye intara bayimirije abavyeyi kwambika ibirato bifuka ibirenge abanyeshure. Nabonye ko mu ndero havuzwe yuko hariho iterambere ryabonetse, aho intara yabaye iya mbere muri cya kibazo cy'umwaka w'icenda. Mumfashe muneze amashyi n'ubundi tubakengurukiye. Ariko byongeye ko ikijanye n'imbonakazoza murabona yuko hariho ibisata bimwe bimwe byatanguye kuzana impinduka mu ndero. Nk'iki bavuze cyo gukenguruka cyane icyatangujwe na nyakubahwa Buramatari ari hano cy'uko abana bokwinjira mu masomero by'ukuri bambaye utubati. Nishika hano burya namubajije imbere iri shuri ko mbona abana n'abasirimu byagenze gute, niho yasigurira rero ukuntu wabigenje, numva birampimbaye. Nanje rero sinahaguruka hano nkabikengurutse, kuko mu nyigisho twagiye turatanga muri myaka tuba tumaze iminsi twigisha imbonakazoza, kwiteza imbere duhereye mu ngo. Numva yuko hari icyakozwe kigaragara kigakoreka gushika ku rwaruka rwacu, aba bana bacu bakazokwaruka bazi ko kwambara ibirato ari ibintu bifite umumaro munini ku mubiri w'umuntu. Urabona ko n'abavyeyi nabo bagize akigoro
barashyiramo uburyo baragurira abana uturato. Iyo mubyihweje rero je ndabiharura nk'ivyamwa byamaze kuboneka ku nyigisho twagiye dutanga ku bijyanye n'imbonakazoza yo kwiteza imbere duhereye mu ngo. Mwomenya yuko komine Butaganzwa ariyo komine mu makomine agize intara ya Buhumuza. Ikomine ya Butaganzwa akaba ariyo urugendo rw'urumuri rw'amahoro rwasozereyemwo imbere yuko ruzoshikanwa mu ntara ya Burunga.